online. Yes, salut tout le monde. Kubariko baradukurikirana twese kuri chaîne ya Cool Bros TV. Tubibutsa yuko muza kugira subscribe mukongera mukayipartage kugira abandi bashaka kuyiraba. Kuri no munsi twiko tukora ikiganiro. Ni cya kiganiro usanzwe mumenyereye mugabo nubwo kikiri gishasha Bros Activity. Twatumiye kumwe n'undi mutumire dusanzwe turamumenyereye mu basanzwe bamuri hafi cyane mugari abandi bantu batamuzi. Rero no musi twamutumiye kugira dushobore kumubaza byinshi mu buzima bwiwe mu vyakora no muri gahunda mu byategekanya mu bisanzwe. Ego ntangura ndamuramutsa. Muramutse? Amahoro neza. Ego. Ku kazina babita bande? Nsanze nitwa Nzosaba Tarsisi. Ego. Ego niryo zina. Nzosaba Tarsisi abatamuzi akora iki? Asanzwe ajeje iki mu bisanzwe? Mu kazi ka misi yose ndumwigisha. Ndigisha ariko kandi nsanzwe nkora n'ibindi bikorwa byo kwankadra canke gufasha abajene hamwe n'ibindi bikorwa bijanye no mu iterambere ry'igihugu. Ico nyene nico catumye tumutumira mu bikorwa byo gufasha abajene no mu iterambere y'igihugu. Twashaka tumubaze gatoyi. Mu bajene mbe muri ko mubafasha gute? Mu iterambere ry'igihugu ho bimeze gute? Bwa mbere nabivuze turi mwishira hamwe. Turafite ishira hamwe ryitwa JIAD, ni Association des Jeunes Intellectuels Actifs pour le Développement. Rero turagerageza kugira ngo tubegeranye hama dushobore kumenya impano zabo noneho tubafashe kugira bashobore kugera ku nzozi zabo. Ego mwoba hari abo mumaze gufasha bamaze kubatangura bamaze gufashwa n'ishirahamwe ryanyu? Baramaze gufashwa kandi benshi baratubwira ko bibafasha. Ubufasha dutanga se amafaranga ariko iyo umuntu mufashije kugira ashobore kumenya impano yiwe bwa mbere ni ikintu gikomeye. Impano turayivukana muga amahera ntituyavukana ariko impano iraza igafasha kuronka ya mafaranga. Rero ibyo tubafasha turabaha inyigisho zitandukanye gaca bituma bo kwiteza imbere. Ego nta mpano numva no kuvuga impano zose zishoboka murashobora kuzifasha uje abagana afise iyo mpano. Nta muntu n'umwe mu bisanzwe avuka ata mpano afise. Ego ndavyumva. None mu iterambere ry'igihugu bica biza gufasha iki cyangwa ishiramwe ryanyu nta kanyungu ngo biheza ngo musabe mwebwe mubifashe uko nyene kugira bica bigenda mwebwe bica bigenda gute? No muhamagaro dusanzwemo kandi no musi bitanguye. Twabitanguye jewe kuva ngiheza amashuri na umuhamagaro narawamanye ukumva ko hari ahantu nokura abantu nkabashikana mu iterambere. Rero icyo twe bidufasha umuhamagaro ni ikintu gikomeye. Uri kurabikora nubwo urumva nyine kuryohewe nta mafaranga tubasaba tubikora ku buntu uretse gusa ko ari bo bavyungukiramo mu kuvyungukiramo naho usanga umuntu yaronse ubumenyi umufasha kwiteza imbere mu ibintu biri. Iyo umwe ateye imbere igihugu kiba giteye imbere. Ego ikindi kibazo naco ndakubaza aho nyene muramaze kuba mushira mwishira hamwe murafata ugwaruka mukaruzana rugakora impano zabo bakarugaragaza. Eske mamwe muri mwebwe hari habo baba bafise impano bereka ugo gwaruka ruba rubituye kugira bashobore kurufasha? Duhiga abafise ubumenyi jewe ico nkora hari ibyo nshoboye. Hama hariho abandi bantu usanga bafite ivyiyumviro bidasanzwe iyo babibwiye umuntu ashobora guca akora nawe ibintu bidasanzwe. Twe rero ku byo dushoboye kubafashisha turabikora mu kubegeranya tukabashira mu makrebe. Bamwe barashima kuba mu makrebe y'amakomedi andi mu Icongereza andi mu yo gukina. Kimwe nuko impano yose itereza kubazanira ikintu mu buzima, impano ikababera ubuzima. Ego hanini ni nk'ibyo. Rero twe turakora ikindi kintu cyo kubaronderera abandi bantu baza gufasha mu byo kwigisha ari mu byo kwiteza imbere entrepreneuria ari mu by'uburongozi leadership n'ibindi byo nyene nagiye ndavuga byo kumenya n'impano. Ndavyumva yuko ni ikintu ciza cyane mbere ni ikintu kiza gufasha ugwaruka usanzwe yuko bakora rufise impano gwavukanye mugabo tariko razigaragaza habona. Be kubijanye na leta muca mukorana gute cyangwa iryo shiramwe riragree par leta? Ubwa mbere leta iguma ifite ikibanza ca mbere. Yego. Shira hamwe ryacu riremewe. Ico leta rero dufasha gikomeye
nuko kutwemerera yuko ishyirahamwe ryacu rikora tugashobora kwegeranya abajene atangorane n'imwe dufise mu bindi bijanye ntituzi intambamyi turazironka aho dukorera ariko byose birashoboka turamaze kubona ko turamaze gushobora byinshi aho tugiye gusaba sare tukayironka dukeneye kugirisha nko kugirisha ama talent show niko novyita kwerekana impano demonstration de talent ntibatugora abadutwara abategetsi administration ntitugora tugiye kuyisaba uruhusha ikivyemera kuko nayone irazi yuko hariyo ingufu zidasanzwe mu gwaruka iyo gwaruka rumenye neza wigishijwe uraza rugakontribua dans le développement du pays. Ego ariko aho hantu ndafise akabazo impano urayivukanye kandi urakeneye kugira uyigaragaze kugira ikuvyare mu musaruro none ni gute wowe uza kumufasha bon turafata nko mujene aravutse afise impano kanaka yo gukina comedy azoshika imbere gute kugira iyo mpano yiwe ishobora kushora kumuvyarira ikintu nk'akarorero twafatiye kuri comedy ni nkuko hari izindi impano nyinshi zitandukanye haracariho ikibazo mu bantu ntibaramenya yuko impano ari kapitali ni kapitali ikomeye ubundi nibwo buzima iyo umuntu akoreye mu mpano yiwe biramuteza imbere rero nka comedy par exemple nkuko bibajije comedy ingene ishobora kuberamo ubuzima ni gute mu bisanzwe impano iza ifise iciza kumarira abandi bantu ni ukuvuga rero ibyo je mfise biza kubera inyishu wundi muntu ndabikoze je ndamubereye inyishu uwundi munsi azombera inyishu gute ni nkuko ashobora kuorganiza canke gutegura sinzi hono vyiti gikorane ni uko bishoboka kugira tushobore guhuza yego ndashobora gutegura sketch ahantu hama nkatumira abandi bantu abajene barakunda bavuga ngo ni kirori barabikunda bagaca baza kandi baje jewe ndababereye inyishu kubera ngo n'ibintu ndabatwenza ndabaryohe hama nanje baje ndashobora kuvuga ati uzokwinjira azoriha aya canke aya hama ya mpano yanje ndiko ndayiteza imbere kandi hari n'ikiri kirafasha abaje nuko rero impano ishobora guteza imbere arabona numva bavuga yuko impano ishobora kuyivukana mugabo atari impano zose ishobora kukuvyarira umusaruro ico wowe kwivuga gute mu bisanzwe impano yose iravyaza umusaruro niko bimeze kubera iki kubera ko mu bisanzwe impano n'ubushobozi n'ububasha ikintu kidasanzwe kiri muri twebwe kidufasha gukora ikintu ku rugero rwo hejuru ni ukuvuga ahubwo ikibazo ni uko uwo muntu ataba aramenya impano umuntu umwe yigeze kumbaza ngo none ngo kurya cyane ngo ni impano ndamubwira ati oya kurya cyane si impano ni ukuvuga rero hariho abakonfonda hariho abitiranya akaja kuvuga ati jewe impano yanjye ni kurya cyane ariko kurya cyane si impano rero aho tuvuga yuko impano atawiza gufasha ni mu gihe umuntu atatawisharisha impano canke atarayimenya burya ni naco navuze twebwe dukora gikomeye wanashaka turabafasha kugira ni gute umuntu yomenya impano yiwe hariho ama etape umuntu ashaka kugira amenye impano yiwe ndavyumva la fois passée nashobora kuba nitaba ku butumire mwari mwategekanije kwiyo sije yo kudevelopa amatana y'abajene nashoboye kwitaba kandi nabonye impano zitandukanye ariko natanye ikibazo imbere yuko bijya bintu mu byorganiza muba mwabanje gufata abo bajene mukabandika cyangwa murabatumira uwo ari we wese akaza mu bisanzwe ubishatse wese bwa mbere navuze twebwe ihangiro ryacu rinakomeye ni ryo kwegeranya gushira abantu abajene mu makrebe iyo rero bari mu makrebe umwe wese aja muri krebe yiyumva niyo krebe rero abarimwo duca tubafashirizamo kugira ngo bashobore twe turaraba tukabona ati byo kuri uyu muntu iyi mpano arayifite canke ntayafise rero nk'ubu nk'ibyo twari twatunganije twaciye tubonamo abantu rerema uvuga ati barafise impano uravye ingene baririmba uravye ingene bakora ingene ba developa ibintu bisanzwe biri muri ukavuga ati umuntu arafise impano rero gatoya reka ndabishishemo kugira umuntu ubwa mbere umenye yuko afise impano uramubaza nikihe kintu ukunda cyane kurusha ibindi ubikoze bitakugumira mugabo wundi ariko arabikora wewe bikamugumira ugasanga ikindi naco hari ikintu ukora bose bakavuga wow ico kintu ukoze vraiment ni sawa hama kugira umuntu amenye impano
sinabihereye ko sinabidondora byose kumbure mugabo harimo no kubaza abagenzi bakubwira ati wewe umuntu akoravye urafise impano haba hasigaye rero ikindi kintu gikomeye hariho kumenya impano no kuyikoresha kuwayimenye chatumufasha none woyikoresha gute kuko impano atacikuviriyemo atacikumariye ni ntaco nyene ntacibikumariye ntaco buri kurayikoresha. Ego murakoze cyane. Watubwiye yuko mu ntango yuko usanzwe uri n'umwigisha mbega ku banyeshuri nawe wigisha bimeze gute mu busanzwe mu buzima bw'amashuri usanzwe nawe ukurikirana? Bisanzwe impano ziri uburyo butandukanye hariho des talents artistiques hariho des talents professionnels mu kazi nk'ubu je ndiko ndakora hariho umuntu ashobora kuvuga ati umuntu vraiment n'umwigisha kandi ibi bintu ni ivyiwiwe rero nka je ndiko ndigisha ndashobora kuvuga ati uyu muntu ibyo byose arafise impano iyi arashoboye ibi nibi mugabo mwishuri cigwa ntanga sico kwigisha impano nkorera kuri programme ariko mwibi nkora byo kwitanga nivyo mfashirizamo abajene umuntu namubonye nkubona impano ndashobora kubimufashamo agashobora gutera imbere kubw'impano yiwe. Ego murakoze. None kumva watubwiye ko wabitanguye amashuri yawe agita ugeze amashuri natanguye kumva no korera cyane mu kwaruka nkumva no fasha cyane ndumva urafise uburambe cyane kuko sinzi imyaka umaze mugabe imyaka yo ikirahaca none ko abo mukorana ushimye abo musanzwe muvyumva kumwe hoba hari abandi dufate nk'irindi shira hamwe cyangwa yandi mashira hamwe musanzwe mufise ubwo ruhusha go kuba mwokorana mukaba mukuriza ibikaniro hamwe abandi dukorana ndafise abo dukorana ishira hamwe si ry'umuntu umwe ariko bose dufise ihangiro sijyo kuguma mu mpano gusa ariko nijyo gufasha kugira ngo ugwaruka rushobore gushika ku nzozi ku ndoto zabo. Navuze yuko ho bariho nk'irindi shira hamwe no kuvuga ishirame ryanyu rirahari irindi shira hamwe nagege bari ku ruhande ryumva ibyo izo nzozi zanyu bakavuga ati bon reka natwe dufashe ikiniki bisanzwe nico kintu kiba gikenewe. Murakoze ahubwo na yandi mashira hamwe aturondera kuko bisanzwe umuntu umwe niwe yavuze ati ushaka kumenyekana ufata essence ukirundako hama ukidomeka abantu bose baca bamenya ishuri twebwe rero kubera ko tumaze umuntu amagize kuja habona barabona ibyo ari karakora ko bifasha canke bidafasha ubu rero kubera ko byo dufasha n'ibintu bishimwe turahurumbirwa turaronderwa nk'akarorero duheruka kuba turi kumwe n'irindi shira hamwe gitwa Challenge Vision mu majambo magufi gitwa Chavi isanzwe rikina amafilme ndarizi isanzwe rikina amafilme abo barumvise ko dusanzwe twegeranya abajene hama nabo barumva ko tubanye hafi hari cyo twe twobafasha kandi natwe tukumva ko hari cyo nabo bodufasha nico bita partenariat ntiturandika ngo tuvuge ngo turiko turakorana n'amashira hamwe yashankariye mugabo biraboneka ko hariho abaturondera abatwifuza bifuza ibyo tuba turiko turagira cyane cyane nk'ivyo kwegeranya abajene hama hakaba hari abandi baza bashaka gukorera mu bajene. Ego merci nk'umujene none yo bavyipfuza nk'ubu oya dufate jewe ndumvise ndaravye video ndabishimye ku manu utanze nkavuga ati bon reka ndamurabe ndabe nyene nanje no impano yanje no igaragaza mu bisanzwe moca mumufasha gute hama we basanga hehe uwo turamuha adresse bwa mbere ndamuha contact nimero ziwanje ni 7993 iyo niyo nkoresha no kuri WhatsApp uwo arashobora kuturondera kuri iyo nimero ahandi ashobora kudusanga nkorera sanze ndumwigisha nkorera kuri lycée Notre Dame de la Paix ashobora kunsangaho ahandi nkunze nanakoreye voluntary igihe kirekire naho bita kuri BFI ndahakunze kuhaba cyane wogira ico kibazo akumva ati je kweri nanje ndashaka kumenya impano yanje n'ingene ndoyikoresha uwo twaca tumuha donc adresse niyo. Ego merci mukurangiza nashaka bon nk'abo bayifatiye hagati video mugabo bavuga ati bon twe twabitahuye twatahuyemo ibintu bikeyi urashobora kuca uturangiriza mugabo mu gutanga impanuro haba kuri ku bajene nka twebwe haba ku basanzwe badukuriye muri leta haba no ku bantu basanzwe bafise amashira hamwe bene mwebwe bon kugira amashira ensemble kugira bumve ico kibazo cyo gwaruka bakeneye ku develop imana
impano zabo kugira bashobore kuba baja hamwe. Yego mu bisanzwe je nk'impanuro notanga ubwa mbere sinshobora guhanura leta cyangwa ngo ndayibwire ngo yokora ibi irazwi byitegerezwa yoyo mugabo gusa je no hanura rwaruka niko novuga ko cyane turafise ikibazo gikomeye cyo kutaba creative donc creativité nta yiri kiraba cyane mu rwaruka aho usanga umwana kumbure kuva sinovuga ko amashuri ariyo ntambamye mu mashuri turiga mugabo birababaje kuba umuntu ashobora guheza ishuri atlanta ugasanga ntihagiye gutangurira ubuzima bwo kwiyumvira donc une idée d'activité entrepreneuriale donc esprit entrepreneurial yategezwa kuba développer ubu umuntu akagira creativité tukiyumvira ku bintu tugakora ibindi bintu bidasanzwe nta kimana itaduhaye aha hari wavuze ati mu Burundi turatunze mugabo abarundi barakenya yashatse kuvuga ko hariho ibyo twategerezwa gukora ibiti byose n'imiti mugasi benshi bashobora kwiyumvira ingene bokora imiti tukarindira ko izorinda kuva hariya muri Amerika rero impanuro hanini niyo kumenya kwishakamo bwa mbere impano iri muri wewe nk'ugwaruka hama ikindi gikomeye kuyikoresha kuyimenya no kuyikoresha nivyo bintu bikomeye ni nayo mpanuro notanga mbere novuga inakomeye ku bindi bisigaye bakunde kuba ahantu haze tubafashe tubabwira ingene bishobora kugenda kandi birashoboka yego norangiza ndabashimira cyane mwakoze kuba mutwitaba twari abafitiye hagati twari kumwe na Tarsise Nzosaba asanzwe ari umwigisha kuri Notre Dame de la Paix akaba asanzwe ari mu bariko barafasha abajene abo kwita aba innovateur ariko baravyura ibintu bishasha ariko arafasha kugira impano zabo zibandanye zigaragaza zija habona ndabashimire cyane Tarsise kuba mwatwitavye nanje ndabashimiye murakoze ego murakoze twari mu kiganiro Bros Activity kisanzwe gisha kuri chaîne online Cool Bros TV tubasaba yuko mugira subscribe kugira mubandanye mukurikirana n'ibindi biganiro bisanzwe biko biraca kuri chaîne nuvuga ko ari chaîne shasha mugabo turiko turakora ibishoboka cyane murakoze cyane merci.